kubijanye n'umugambi wo gushikana umuyaga nkuba ku mirwa mikuru y'amakomine yose agize igihugu cacu mu mwaka wa 2027. Uwo mugambi wavyo uriko urashirwa mu ngiro. N'umugambi twita projet d'accès à l'énergie phase ya mbere. Muri uwo mugambi leta y'u Burundi igikorana ni banki ya Afrika ijejwe iterambere hamwe n'ikiga ciyo banki kijejwe iterambere no kwita FAD. Nobabwiza ukuri ko uburyo barabutanze, hanyuma amasoko twarayatanze, makuru uyu munsi wa none tuko turavugana y'amasantre 36 bariko barayakorerako. Kuyakorerako bwa mbere sukuzana insinga ngo dushireko, nabo barasubira bakagira amareve topo. Ubu bakoragira amareve topo, bakoragira komande y'ivyuma hari nimaze gushika muri Tanzania, ku buryo nibaza neza ko kuri urwo rugero ntabwo tuzocererwa. Ayo makomine zo yamaze kuronswa amatara. Nababwira amakomine nayo 21 n'amasantre 15 bwa mbere. Navuga ko ni komine Mahuta, hariho Bugarama, Cendajuru, Gisagara, Shombo, Buhinyuza, Butihinda, Giteranyi, Mwakiro, Gitanga, Giharo, Kinyinya, Bweru, Gisuru, Nyabitsinda, Uraza, Ryansoro, Nyarusange, Kibago, Vugizo na Ndava. Izo zari makomine zitigera zibona umuyaga nkuba mu buzima bwabo, ariko turafite icyizere ko ibikorwa bikorera kora, kandi turibaza ku mezi twabahaye, amezi menshi twabahaye n'amezi 18, bikorwa amafaza abiri, amezi 15 bamwe abandi 18. Tuguma tubahamagarira kubereka yuko tutazobongera umwanya kugira ngo banyarutse gukora ivyo bikorwa. Ni igikorwa nashize imbere ku buryo ndahamagara ntayenze no guca ku muyobozi mukuru abijejwe, bakaba nabatumye ko nkabaha intumbero. Hanyuma novuga yuko mu masantre nayo azoronka umuyaga nkuba biciye kuri iyo projet ni 15 yongera kuri amakomine 21. Nshobora kuvuga ayo masantre nayo amasantre novuga hariho Gitaza, Muramba, Gasave, Karongwe, Nyarunazi, Tangara, Mugano, Miko, Kiyenza, Gikwende, Buhinga, Nyabitare ya mbere, Nyabitare ya kabiri, Muhweza na Kabezi. Bitavuga ko izindi santre tuzozibagira, ntidushobora kuzibagira kuko hariho ivyo turiko turakora duhamagarira kwa kundi twavuze, kuko muri electricité ho bigeze kure ko nitegeko novuga ibwirizwa muzoribona mu minsi iza rizozanga kugira muri hezagire, ihamagarira abashoramari kugira ngo barushirize gusumba. Hariho n'ivyo turiko turakora kugira vyibanze vyotuma bo barakora kugira ngo ntidutebeshwe kumbure n'intego y'ibwirizwa tugira tubazanire mu twemerere ngaha. Yuko hari nkaho no kwita Virunga Power igomba kuza idufashe pour électrification. Tukuvuga izo bijejwe kugira gute, kuko mubiravye la régie des eaux seule uyu munsi kuri ntabyo bishobora, kuko iri déphasé en arrière, yaracerewe. Maze gucererwa rero bisaba ko dukoresha vitesse de croisière, nayo bisaba yuko duhamagarira abashoramari ni muzi, kuko turazi ko abarundi konto duteye turabantu bagwa neza, umuhaye arariha. Tubaza tuti ingo hereza umuriro azoriha. Umuriro tuko turayirondera, kandi mu minsi ya vuba hariyo tugomba tuje kwakira yinjire muri rezo. Il faut que nubwo yoza tuyikoreshe.
mugabo usanga rero uburyo dukoresha ni buto, niho rero ubu bwa vuba hariho Virunga Power igomba ko igire penetration ikuye kuri moyenne tension yoyo ikigenda igira aho igira moyenne ikore na basse tension imwe tuvuga de distribution gushika ishike ku ikonte rihereze abene igihugu, hanyuma icirihisha amafaranga d'investissement yakoresheje. Ivyo navyo turiko turavyiga ukuntu itoza kuremera cyane canke ngo bize ku mutwaro w'abene igihugu. Twaravyize ukuntu le prix itazoduga nikizotuma tumanura twamaze kugitegekanya kandi kizokunda kugira turabe neza yuko le taux d'électrification aujourd'hui iri hafi 20 kwijana. Turabe ko yoba yashitse muri ico gihe nimiburi 2020 muri 70 kwijana nka 2030 70 kwijana. Commande ya matériel ubu yarigeze kuri 29%. Commande ya matériel aho novuga mu bice bya Bujumbura, Rumonge, navuze mwaza projet twavuga ya makomine 21. Bujumbura abo twahaye secteur ya Bujumbura ni kuvuga société twahaye ku electrifia ho Bujumbura, Rumonge, Makamba, Rutana, Bururi, Mwaro, Gitega, Ruyigi, Cankuzo na Karuzi. Commande ya matériel igeze ku 29. Nama ndiko ndabatelefona telefone yanje. Narungitse n'abahinga baje ku reception abaje kuraba les tests yayo mapirone ko bazokoresha ku mapirone y'ivyuma, niko twavyumvikanye nta biti tuzokoresha muri iyo projet ko niko twabiteguye. Hama uturere tuzoronka amatara mu ntara ya Muyinga, commande nayo ikabigeze ku bice 31. Hanyuma le projet tukaba twaragize iyindi projet nayo ubwayo ikaba iriko isa neza, yari projet twita PERC yo kwatsa amatara mu bwa mbere ikiza twafashijwe na Ofide na Badea. C'était juste pour électrifier 34 centres, ariko hari hasigaye amafaranga atuma twelectrifier n'utundi du centre duto dushika 42. Ibikorwa biko bigenda neza ko lo ya mbere twarayigize ya 34 centre irikiraka, ahubwo nasavye cyane shimitse ko Regideso irongika amakonte ku bataronse amakonteri kugira ngo baronke umucanwa ubaca imbere. Ibikorwa bikana naho biko bigenda neza, ndibaza ko tuko dusaba ko bodufasha ku yindi lo. Twavuganye ko iyo lo imeze neza cyo dufasha izindi ntara ku electrifia naho nyene le centre. Ku kibazo hanininya cy'umuyaga nkuba tuko turiruka gose kugira turabe ko turazi ko ufasha mu iterambere, duheze turabe neza ko umuyaga nkuba wogira ico ufashije abenye gihugu.